Bakunzi bahuri Kanani TV nukuri ndanezerewe kandi ko Imana itwongeye akanya keza nkaka ngo dufatanye gusenga nkuko twabisezeranye ko tuzohora dufata umwanya wo gusenga hamwe namwe. Rero ndumva ijambo twosengeramwo uyu munsi ni ijambo ryo guhimbaza Imana. Dukwiye guhimbaza Imana uko bukeye nuko bwije kuko nico twaremewe. Haleluya, ngo twaremewe kuyihimbaza kuko nico gikorwa conyene Imana idashoboye kwikorera. Imana ntishobora kuyihimbaza, ariko wewe nanje n'ivyaremwe vyose twaremwe ngo duhimbaze Imana. Haleluya, haleluya. Rero ndashaka ngo ufata akanya usubire wibuka ibyiza byose Imana yagukoreye, wibuka aho yagukuye, wibuka igikorwa yakoze kugira ngo wewe uyu munsi ubuyizi. Haleluya, ube ibe yaragukuye muri bya bindi wagenderamwo, ariko uyu munsi ikaba yarakuzanye mu ruhongore rw'inama zayo. Ufata umwanya uyishimye. Haleluya, kuko yakugiriye neza, nanje yangiriye neza kubona uyu munsi nshobora guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana nkavuga ijambo ryayo, ndabiha agaciro kanini. Haleluya, haleluya. Rero nawe muntu w'Imana, we wavyutse uhema umwuka w'abazimu, wewe uri kuratambuka, wewe wagiriwe neza muri bya bindi byose, fata umwanya uyishimye. Nturabe ibitariko biragenda neza, ariko uhagarare ku byo yakoze neza, hanyuma uyishimye. Ndetse no kubona ufise amagara, ufise amahoro, nabyo bishimye. N'igitangaza abantu b'Imana. Haleluya. Rero reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 103. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Haravuga ngo mutima wanje himbaza Uhoraho. Haleluya. Uyo yari Dawidi. Dawidi yarazi guhimbaza Imana, ndetse nico cakoze no ku mutima w'Imana, ituma Imana ivuga ngo nta muntu. Haleluya, ngo nta muntu afise umutima wa Dawidi. Haleluya. Umutima wa Dawidi wahimbara Imana kuko yarazi guhimbaza Imana. Abwira umutima wiwe ngo mutima wanje, haleluya, ngo mutima wanje himbaza Imana. Ngo namwe bimbamwo vyose muhimbaze izina ryiwe ryera. Haleluya. Urumva yariko arategeka impwemu yiwe, yariko arategeka umushaha wiwe, yariko arategeka ndetse n'umubiri wiwe ngo himbaza Imana. Haleluya. Mbega murazi ko n'imibiri yacu himbaza Imana? Impwemu yacu yo nibisanzwe. Haleluya, haleluya. Impwemu yacu himbaza Imana, n'umushaha wacu uteza guhimbaza Imana. Amen. Dawidi rero yari yaramenye iryo banga, ati mutima wanje namwebwe mwese bimbamwo. Haleluya. Ubwenge, umutima, ibigumbagumba vyose ngo bihimbaza Imana. Haleluya. Nanje iki gitondo nje kubwira muntu w'Imana ngo himbaza Imana. Haleluya. Nicikwiriye, nicibereye, n'inyoni mu kirere zivyuka ziririmba. Haleluya. Zivuga ubukuru bw'Imana, zivuga ineza y'Imana. None wewe warimwe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Uwo mudakwiye kuyihimbaza. Ngo mutima wanje guhimbaza Uhoraho, ngo ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Haleluya. Ariko aributsa umutima we. Bantu b'Imana, imitima y'abantu iribagira, imitima y'abantu iribagira. Imana iragukorera igitangaza uyu munsi, irakugirira neza uyu munsi, ukumva ufise amashimwe yuzuye umutima, ariko haca akabazo gatoyi ukibagira ibyiza yagukoreye, ukibagira ko Mana yagutabara wa munsi, Mana yakugirira neza wa munsi, ukamenga yarapfuye sikiri. Ariko arabwira umutima wiwe ngo naho uyu munsi ndiko ndaca mu bibazo, kuko Dawidi yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko yabwiye umutima wiwe ngo mutima wanje ngo ntiwibagire ibyiza Imana yagukoreye. Haleluya. Nanje iki gitondo ndabwira umutima wanje, Renilde, umutima wawe ntiwibagire ibyiza Imana yagukoreye wa munsi, cyagiye wa mwaka, ya masaha muri cyagiye byari bikuyobeye. Sindavyibagire. Nawe muntu w'Imana ndakubwira ngo ntiwibagire ibyiza Imana yagukoreye, kandi uvyibutse bituma ugira ivyizigiro ko nibikiri imbere yawe bishoboka. Haleluya. Ngo niwe aharira ibigabitanyo vyawe byose, agakiza indwara zawe zose. Haleluya. Urumva, wibuke ibyo wagendeyemo canke n'ubukiramo, Imana ikaba yarabitaye mu gobo gukwibagirana. Haleluya. Imana ikabiguharira buri munsi. Haleluya. Bantu b'Imana, iyo hataba imbabazi z'Imana nta muntu abahari. Ntihagire uzoguhenda, nta muntu n'umwe abahari, kuko twese hajya turafise intege quelque part, ariko Imana igenda idukomeza,
igenda iduhumuriza ngo komeza abandi bantu, komeza ndi kumwe namwe, komeza ntimutinye. Haleluya. Rero Dawidi yari yarabitahuye. Haleluya. ngo ni agakiza indwara zawe zose. Mbe burya mwari muzi ko abaganga abaganga mwari muzi ko bakoreshwa n'Imana. Ega hajya n'Imana ikiza. Ni Imana ikiza. Kubera ko umuganga hari indwara avura ikamunanira, mugabo wundi ukabona akabona imiti irakoze arakiza. Ni Imana ikiza. Ni ikiza indwara zawe zose. Wizere iyo Mana muri ibyo bibazo urimo, muri izo ntambara, muri izo ndwara urimo, uhimbaza Imana. Haleluya. Ni ikiza izo ndwara, kandi mu mashimwe ya kuyihimbaza no kuyitazira bituma Imana ikora. Haleluya. Ngo agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Uri kuravyumva? Twagiriwe imbabazi n'Umwami Imana. Niwe yacunguye ubugingo bwacu abicishije mu maraso y'umwana wayo umwe w'ikinege. Haleluya. Niwe acungura ubugingo bwacu, kuko we nta kintu wokora cyotuma ubugingo bwawe uburokora. Haleluya. Atari Imana niyirokora ubugingo bwacu. Nico gituma dukwiye kuyizera. Haleluya. Haleluya. Ngo akakugirira imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo. Nukuri twama mu mbabazi zayo bantu b'Imana. Twama mu mbabazi zayo. Haleluya. Ngo akaguhaza ibyiza mu kubaho kwawe, agatuma usubira mu busore bushasha bumeze nk'ubw'inkona. Haleluya. Aguma turonvera, aguma tugirira neza. Haleluya. Abizeye Imana nukuri twama twiyubura mu nkomezi nshasha nk'inkukuma. Haleluya. Niryo sezerano yadusezeranije. None mwumva iyo Mana abantu b'Imana tudakwiye kwishima naho bya bindi byaba bitarashoboka. Wumva udafise ibyo wobwira Imana wishimire. Rero dufatanye nari nshatse kuvuga iri jambo kugira ngo ndakwibutse, niba utarufise amashimwe kuye mu mutima wawe, ndakwibutse ibyo ukwiye gushima. Mana y'amahoro, Mana yo kwizegwa no kwizigirwa, wogira neza bugaca bukira, cishijwe bugufi Mwami Imana no kugushima, nje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, kuko ari we atuma ashobora kwegera intebe yawe, kuko ari we muhuza yaduhuje nawe. Kandi ngashima Imana ko yaduhaye na mpwemu yera umufasha mwiza aduconnecta kwijuru, tugatuma iyo dusenga ijoro ritwumva, kuko ari we asiga agaherekeza amasengesho yacu. Mpwemu yera n'ubundi akwiyambaje uzubane natwe muri aya masengesho, uzuduconnect, kuko niwe uzi gusenga, niwe uzi no kwinginga, ndetse weho kananiha n'iminiho myinshi ku bwacu, kuko ari we uzi ubugombe bwa data ku buzima bwacu. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye ko wemeye kubana natwe aka kanya. Muremye w'ijuru n'isi, ndaduganya indirimbo shasha mu mutima wanjye nkubwira ngo urakanenahazwa data, urakanenahazwa muremye w'ijuru n'isi. Wewe wadukunze urukundo ruhebuje, bigatuma utanga umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise mu ijuru, ukamatanga ku bwacu, kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko abone ubugingo budashira. Umutima wanje uraguhimbaza, umutima wanje uririmbira, kuko ntacyo nari kwishoboza, sinari kwirokora, na bene data ntibari kwirokora, ntitwari kwikura mu byaha twagenderamo. Uko ijambo ryawe ritubwira ko twese twakoze ibyaha bituma tudashikira ubwiza bw'Imana, ariko abizeye umwami bose bahindutse kuba abana b'Imana. Rero Mwami Imana, ndagushimira ko uyu munsi ndi umwana wawe, ndi umwana w'Imana. Uyu munsi ndi umuraganywa na Kristo, bidaciye mu bikorwa byiza nakoze, ariko biciye mu bise by'amaraso y'umwami. Ndaguhimbaza Kristo, umwana w'Imana nzima, watugiriye neza. Imitima yacu iraguhimbaza, imitima yacu iragutazira. Mbega twari kuba abandi utemera kuza kudukiza, twari kuba abandi utemera kuza kudupfira, ariko uyu munsi turahiriwe ko turagufise. Uri umwami mwiza, waraducunguye, kandi mwami renze n'ibyo uri mu ijuru iburyo bw'intebe y'Imana. Udusabira uri munsi mwizigirwa mwiza, utogushima yoba nde, utogushimira abakomoka kwande, n'udatahura ugo rukundo, n'udatahura icyo gikorwa, n'udatahura iyo ineza wagize. Mwami wanje, Mana yanje, ndasenze muri kino gitondo, sengera Mwami Imana ngo bana b'Imana baduza
amashimwe imbere yawe kuko nicukwiriye kanatsinda ngo bihera mu mashimwe y'abana bawe wemere mukunzi mwiza wakira amashimwe nta kindi ubereye mwami w'amahoro nta kindi ubereye data mubereye gushimwa mubereye kuninahaza naninahaza mwemuyera umufasha mwiza twawe mwemuyera ndagukunda ko twaraguhagira neza mwigisha mwiza ndagushima mwigisha mwiza ndakuninahaza oh haleluya haleluya murezi mwiza ndaguninahaza oh uri gitangaza mwemuyera erega huri we byose bigenda neza aho uri byose mkunzi haba guhishurirwa haba kumva kumvira none nubo ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe unyemerera umanura imbaraga zawe umanura amavuta ku bana b'Imana kugira ngo bahimbaze Imana duhimbaze Imana kuko irabibereye irabikwiriye ni Imana yo gushimwa ni Imana yo kutazigwa ni Imana yo gufukamigwa ndaririmba ndatazira uri mwiza datugira neza bugaca bukira erega we yuvuze biraba kandi ni utegetse birakomera ni gutuma nawe umuntu adakwiye kukwizera se ndabitahura ariko ndasenze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe umanura imbaraga zitahuza abantu urwo rukundo niyo neza nubwo buntu bugeretse ku bundi uri Imana nturakamana nturi bayari nturi ryangombe nturi kiranga uri Imana umuremyi w'ijuru n'isi uri Imana yisakaje ubwiza n'ubutware uri Imana ivuga bikaba uri Imana umuremyi wa byose uri Imana umukiza wadukijije urupfu uri Imana urabereye gushima rero umutima wanjye shima Imana namwe bimbamwo byose mushima Imana kuko Imana yanje yatugiriye neza kuko twarabo gupfa twese twarabo kurimbuka nta masezerano yo kubona Imana twari dufise ariko twegerejwe hafi intebe y'Imana n'amaraso ya Kristo amaraso y'umuziranenge amaraso yaturokoye uyu munsi tukaba turabana Mana yanje mwami Imana uhimbazwe kandi ushimagizwe na bose amavi yose afukama indimi zose zature kuri umwami kuko umwami w'amahoro ubwo bubasha warawuhawe mukunzi mwiza umaje kurangiza igikorwa c'icubahiro wahawe izina risumba yandi mazina yose niwe mwami uganje kandi nganje yawe nizokwigera ihaba kugwaho na rimwe rero mwizigirwa mwiza wakira ya mashimwe nico kimaze tuzanye muri kino gitondo cyo kugushimira ibyiza ntangero dukorera buri munsi nubu twabyutse n'ubuntu twagiriwe haleluya nubu turiko turasenga n'ubuntu twagiriwe wa Mana we ushimwe kandi wubaho uri uwo kwizerwa umuririmbyi we yavuze neza ngo uri uwo kwizerwa ngo uri uwo kwizigirwa ngo buri munsi buri munota buri saha uri uwo kwizerwa we ntuhemuka we ntuhindurwa n'ibihe kuko uko ari urejo ni kuri n'uyu munsi nico gituma nk'abana bawe mwami Imana tudakwiye kugira ubwoba ko tuzi kudukunda kandi wirahiye uravuga ngo sinzobareka ariko nzobana namwe gushika ku mpera y'isi rero ndagushimiye mukunzi mwiza ko n'ubu uri kumwe natwe kandi amashimwe turiko turagushimira uri kurayumva kandi uri kurayakira rero nyaguhoraho nushimagizwe rero mukunzi ndagushimiye ko uyu munsi uza kutubera mwiza kuko mwami ko tuzi neza ko wadusezeranije ubwawe ko utazokwigera tureka na rimwe udupfumbase mu kiganza cyawe kandi mwami uravuga neza ngo nta kintu gishobora gukura mu kiganza abo wakunze nabo watoranije ndagushimiye ko turabakunzi bawe ushimagizwe mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.